nzira ituroresha nyabu y'Imana iri, iy'amahoro ari, iy'ubutungane buri, iy'urukundo ruri, iy'ubumwe muvukano uri. Aba babishe yarabananiye, abicanyi barananiwe, barazimira, bakwirikira ubwira. None turatumiriwe nyabuna kutananirwa, dukwirikira inzira y'umuco y'ubuzima. Ingendo rero y'ubuhigo turatumiriwe kuyifata, umwe wese ahageza. Murabizi umuntu wese ari kwisi, nta muntu n'umwe azoza asubirira uyundi. Umuntu wese ni ntasubirizwa. Umwe wese mu bari ngaha, zira muntu wese afise izina ryiwe, ntawe uzoza kumbure asubirira uwundi kwisi, ni ntasubirizwa. N'umwe mu maso y'Imana. None umwe wese ari vy'Imana izomubaza. Ntawe rero kuri iyi si mperekeza mu bandi, turategerejwe nyabuna kugira uruhara. Umwe wese ahageza mu kubaka wa muvukano, mu kubaka rwa rukundo. Papa Francisco yarafatiye kuri iyi nzira y'ubuhigwe, aratwigisha inyifato twufata, agira ati umuntu rero ariko arazimira, ari mu gicumuro, mu bwicanyi, mu kibi, yafashe iyo nzira y'umuzimiza. Ati uwazimiye vyase ko atera intambwe arora y'Imana iri, asa n'uwugaranywe, asa n'uwupfunzwe. Ati abatumwa imbere ya Pentecote basa nk'abapfunzwe, bari bugaranywe. Ati umuntu yiyugaye rero nta n'ubuzima bafise nawe nyene. Ati kandi tuko kwiyugarana mu mutima, kwiyugarana aho uri, mushika kwiyugarana no kumugara amaguru n'amaboko. Ati ivyo n'amarushwa. Ati kandi ubumuga bundi abantu batamenya, no kwitiranya ubuhirwe, no kwicara mu madiva. Ati ukicara ku ntebe imeze neza cyane ivoba, zane bagara zirimo amatara n'amazi, ndarenge papa yavutse. Ati harugaheza kwidorera la televiziyo, ufyonda twufyonda, winywera kayoga. Ataho rero nta buhigwe si ubuhigwe. Aha ntavuze rero abari mu mafuti, mu bicumuro, mu bwicanyi, bataye umurongo. Cyabongira ati ntitwaje ku isi ngo tujye twicaye canke dusinziye. Ati nyabuna isi niyo kusigira ikintu abantu bazokama bakwibukirako. Ati abanywa rumogi mu buzima bwabo, banyoye urumogi baca bibaza ngo barahiriwe, baca bibagira byose. Ati nyabuna wese yo kwigira inama yuko diva nyabuna yorondera ari uko yoyisubiriza inkweto, akabanguka nka Yesu mu kuja kwigisha, mu kuja kubohora abandi, mu kuza gukiza ubumuga n'ingwara. Ati ivyo bishobora ari igihe witanga, wafashe yanzira ikiza abandi, yanzira mbi y'umujyano y'ubwicanyi wayihebye. Enda tubasabe gutangure mucukure, mumenye abagandaguwe, mumenye ababikoze, mumenye ababiteguye n'igituma babikoze, hanyuma muvyandike,
mukoresheje bwa buhinga muhabwa n'abigishwa babizobereye. Ivyo biri mu bikorwa muzaba mukoze kugira ngo mukinga amabi muri kazoza. Banyakubahwa bavyeyi mwaburiye ngaha bacika cumu, namwe mwese banyacubahiro mu vyubahiro vyanyu, ese mwaka uyu ngaha muri kaminuza twohagaruka nk'uko abayobozi babivuze, turonka aho dushobora kwicara hanyuma tugahaguruka tukamenya abantu bagandaguriye ngaha ndetse tugashyirako n'amashurwe. Barezi namwe mutanga indero, turabasagasagiye kugira ngo uno munsi ubu munsi atavyigwa vyotangwa, ariko uwo munsi wo gushira ahabona ubucukuzi muzoba mwakoze ube mbere n'umunsi wo kuganira kuri ivyo bintu vyabereye ngaha. Amabi yabereye ngaha muri kaminuza y'u Burundi ni menshi, bamaze kuyavuga abarongoye kaminuza y'u Burundi, kandi arakwiye kuja habona. Aho umuntu ahera ndetse abanyeshuri batanguye kugandagurwa mu mwaka w'ibihumbi 1992, ariko iyi tariki y'uno munsi yoyo yabaye amateka ya kaminuza, biba ndetse agahomera bunwa, biba agahomera bunwa kuko bene mugabo umwe baracanyemwo. Bene mugabo umwe ni kaminuza. Abahutu baragandagurwa bazira ubwoko bwabo. Ijoro ryose rirahera, abavyeyi aribo bari barongoye kaminuza icyo gihe atanumwe aje kubanguranya ngo atabare abiyo bariko baramarana. Niba bataje gutabara, imvo zishobora kuba ari nyinshi kandi zishobora kuba zumvikana. Muri ivyo bihe rero tukaba twifuza ko imyaka 23 ihagije kugira ngo amatohoza aze atangure tumenye ko vyagenze. Reka muri kano kanya nshimire cyane cyane abarongoye kaminuza y'u Burundi, bamaze kubivuga ko ibi bikorwa byo kwibuka babifashe bakabigira ibyabo. Tubashimiye kuva ku mwonga gushaka umugezi. Muragaharuko natwe tuzokwama tubakurikira, kanatsinda muri abavyeyi kandi ni mwabuze. Reka turangize dushimira leta y'u Burundi iyo yashinze umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi, hano waserukiwe na kizigenza wabo n'abandi. Nibakomere kwibanga, babandanye barondera ukuri, kanatsinda impinga iracyari ndende. Tukaba ndetse dusabye uwo mugwi ko tunyarukiriza amatohoza kugira ngo turondere ukuri ku mabi yabaye hano mu Burundi, na cyane cyane hano mu bigo bya kaminuza no mu yandi mashuri. Kubaserukira ibihugu byabo nabo bashobora kuba bari ngaha, nimumenye kandi mushike kumuzirikanyi ibi byabaye ngaha, maze mubimenyeshe ndetse mufashe no kurondera ukuri kuri ayo mahano. Dushimire bamwe muri mwebwe museruka ibihugu byabo mwatanguye, aho twoshimira nk'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko cyumvise akamo ndetse kikaba giherutse kurungika umwe mu bagirizwa ko yoba yari muri ubwo bwicanyi. Tukaba twizeye ko uno munsi ari mu bimwe y'ubutungane, ubwo butungane buzobifatirako, bugafatira kuri iyo ntambwe, bugatanguza gufuta kudahana
na cyane cyane ibyaha by'ubwicanyi byabaye muri kahise. Ku mashyirahamwe mpuzamakungu namwe nimufasha abacitse ku icumu, mukoreshe ubuhinga mufise kugira ngo imiryango y'ababuze isubizwe agateka yongere ishumbushwe.